Ndirimbe igitangaza Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere ya ntebe. Ndabaramukije abariko baradukurikirana mwese ku ijambo ry'Agakiza TV. Amahoro y'Imana bane namwe. Twinjiye mu mwaka wo mu 2023 dukomeye duhumeka umwuka w'abazima. Ni kubw'urukundo Imana yadukunze, suko twari beza cankwe suko twarabagororotse, n'ubuntu bw'Imana yatugiriye. Imana nihabwa icubahiro mwene data. Imana igushikanye kuri iyi saha, Imana igushikanye muri uwo mwaka ugihumeka umwuka w'abazima. Ni kubw'urukundo rwayo n'imbabazi dukunda. Aho uri ufukame uyitazire, uyisenge, uvuge ibyiza n'ibitangaza yakoze, kuko hariho benshi bapfuye ku itariki 31 batinjiye muri uwo mwaka, hasigaye imisegonda yaciye acikana. None wiyumvira yuko wewe ubwawe wamurusha ubwiza canke wamurusha ubugorotse? Oya, n'ubuntu Imana yakugiriye kugira winjire muri uwo mwaka wo mu 2023 ukivuga bikemera, ugihumeka umwuka w'abazima. Imana ishimwe. Abariko baradukurikirana kuba Imana itwinjije muri uwo mwaka tugihumeka umwuka w'abazima, dushima izina ryayo. Ku mazina nkaba nitwa Shimira Imana Estera, nkaba ndabazaniye ijambo ry'Imana ryo gushima urukundo Imana yatugiriye kugira Imana itwinjize muri uwo mwaka tugihumeka umwuka w'abazima, dushima izina ryayo. Reka nsengere ijambo ry'Imana ngiye kubasomera kugira ngo Imana ibane nanje, namwe muryumva rigire ico ribafashije. Ndagushima Mwami kubw'urukundo rwa n'imbabazi dukunda. Nuhabwe icubahiro, amashimwe nayo bihe byose. Nitworeka gushima dukenguruka kubona utwinjije muri uwo mwaka wo mu 2023 tugihumeka umwuka w'abazima, dushima izina ryawe. Ni kubw'urukundo rwa n'imbabazi dukunda, suko twari beza kuruta abandi, n'ubuntu watugiriye kuba tukiriho tukaba tukivuga bikemera. Ni kubw'urukundo rwawe Mwami, nitworeka gushima nuhabwe icubahiro. None ijambo ryawe Mwami uri mw'ijuru nje kwigisha, ubane nanje, nasamika akanwa nawe abe ari wowe wivugira. Wewe ndazi kuri inyishu kandi uri Imana itananirwa. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ntangiye gusoma ijambo ry'Imana ryo muri Zaburi igice c'118, ndahera ku murongo wa mbere ndashitsa ku murongo wa 17. Ndasoma mu izina rya Yesu. Umurongo wa 17 uravuga ati, sinzopfa ariko nzobaho, namamaze ibikorwa vy'Uhoraho. Mwumvise n'ijambo ry'Imana ryo muri Zaburi riratubwiye ati, sinzopfa ariko nzobaho, namamaze ibikorwa vy'Uhoraho. Ntitwapfuye kubwo urukundo rwayo idukunda, kugira twamamaze ijambo ryayo, tuvuge ibyiza n'ibitangaza yadukoreye. Kuba tukiriho, kuba tukivuga bikemera. Hariho benshi bagwaye, hariho benshi bahemera mu vyuma, hariho benshi batavyuka, kugira umenye yuko abandi bantu iyo ukomeye, abandi nabo hariho abantu baba bamerewe nabi mu bugingo bwabo. Uzogende mu bitaro uraba bagwaye, niho urovuga ati, Mana ndagushima kuba nkiriho, Mana ndagushima kuba mvuga bikemera, Mana ndagushima kuba nkihumeka. Ni kubw'urukundo rwawe Mana, kuko hariho benshi bamerewe nabi, nawe ubabonye ku mutima uca wiyumvira ati, kweri jewe ndashimye Imana, nta bwiza narindusha bajya bari bagwaye, ariko kuba nkivuga bikemera, ariko kuba nkihumeka bikemera, nkatambuka. Ni kubw'urukundo rw'Imana idukunda. Rero tweke tugihumeka umwuka w'abazima, tugishima izina ryayo kungene yatuzigamye mu myaka yose yaheze, ikaba twinjije muri uwo mwaka dukomeye duhumeka umwuka w'abazima tutapfuye. Ni kubw'urukundo Imana
dukunda. Rero kuba ugihumeka umwuka w'abazima, imana nayo igomba uyivugire, uyibwira abatayizi kugira bayimenye, kugira bagaruke kugakiza, kugira bahinduke bave mu byaha barimo, kuko hariho benshi bataramenya imana, bakiri mu busambanyi, bakiri mu kwiba, bakiri kuja mu bapfumu kuraguza. Kubera iki? Ntibaramenya imana ico arico. Hariho abantu bacica bagenzi babo, hariho abagikora ibyaha byose muzi imana idakunda. Kubera iki? Ntibarahinduka. Ariko twe twamenye imana, tubabwiriza ijambo ry'imana kugira abantu bagaruke kuhoraho, bagaruke ku mana, kugira nabo bayikorere, kugira nabo bazohindure benshi, kugira nabo bazoshitse benshi kugororoka. Kuko kuba imana yarakurinze muri iyo myaka yose yarenganye ukaba ukiriho, hariho imigambi imana igomba kuyikorera, hariho ico imana igomba uhindura mu buzima bwa benshi, hariho ico igomba uhindura kugira abantu nabo bamenye imana, kugira nawe bamamarize ijambo ryayo, kugira ukora igikorwa c'imana. Nyambo utagikorwa c'imana ukora udasenga, utaririmba, utaraba abagwayi, udafasha abafise ingorane zitandukanye, ivyo vyose nivyo imana ikuronderako. Kuko iyo ukoreye igikorwa umuntu, nk'ubu ugafasha nk'umuntu ashonje, canke ukambika umuntu agenda gusa, aravuga ati nahuye n'imana, ati imana niyo yampaye impuzu, imana niyo yangaburiye. Kuko imana yakoresheje wewe, uraza kumufasha uwo muntu yari afise ibibazo, arabivamwo, araronka utwara arariye, yararaye ubusa. Rero kuba imana twinjije muri uwo mwaka tukiri bazima wo mu 2023, tugikorere dufise umwete, tubwire ijambo ry'imana batayizi kugira bayimenye. Kuko n'ijambo ry'imana murumvise ko ritubwira ati sinzopfa, nzobaho. Nturopfa, uzobaho. Kubera iki? Kubw'urukundo rw'imana igukunda, niyo yakuzigamye, niyo yakurinze kugira winjire muri uwo mwaka ukihumeka umwuka w'abazima. Suko wari ufise inkomezi kuruta abandi, haba namba n'ubuntu imana yakugiriye. Ndege kuririmba ururirimbo rw'ijana muri kantike wo gushimira imana, kuko imana yakoze ibikomeye, imana yakoze ibitangaza. Kuba yaraturinze ntidupfe tukaba tukiriho, ni kubw'urukundo rwayo. Suko ndetse twari abantu bahambaye, suko twari dufise ibintu bikomeye tutova muri uwo mubiri, haba namba n'ubuntu imana yatugiriye kugira tubeho, kugira tube tugihumeka umwuka w'abazima, tukaba twinjire mu mwaka wo mu 2023, kugira imana izidukomeze, iziduha imbaraga zo kuvuga ijambo ryayo, izitwongera imbaraga zo gusenga, kugira ntiducike intege. Kuko turi mu isi tugeragezwa na byinshi, ijambo ry'imana tukarishira hasi, ahubwo tugiyegereze turisome kugira ngo dutahure, kugira ngo tubwire n'abatarizi, kugira barimenye, kugira nabo bahinduke bagaruke kuhoraho. Imana iradukunda kandi irakunda n'abanyabyaha, kuko iyo bihanye bakava mu byaha, imana nayo iranezerwa. Ndagiye kururirimba wowe ufise ikantike, turajana. Ni ururirimbo rw'ijana mu ikantike y'ikirundi, ruvuga ati nzoririmba igitangaza. Urumva imana yadukoreye ibitangaza, niyo mpamvu tukwiye kumuririmbira Yesu, tukamutazira, tukavuga ubwiza bwiwe n'ibitangaza yadukoreye. Nzoririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nabo mwijuru, imbere y'aya ntebe. Nzoririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nabo mwijuru, imbere y'aya ntebe. Nari nzimiye nk'intama
maze Yesu arambona acanshira ku bitugu ansubiza mu nzira nzoririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere ya ntebe nari impumyi mfise ubwoba nari ndendebukiwe njanjaguritse mbabaye maze Yesu arankiza nzoririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere ya ntebe ndacabona ibimbabaza haracari bingora yamara ko turi kumwe ndazi ko ataco nzoba nzoririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere ya ntebe azongeza no ku rupfu anyogane mu ruzi maze njabutse hakurya nzosanga yabo nkunda nzoririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere ya ntebe urumva n'ururirimbo yuko rutubwiye ati nzoririmba neza nashika imbere y'Imana tuzoririmba neza ari uko dukoze ibihimbara Imana ntituzogwa muri wa muriro wa gihonomu kandi twari dufise inzira yo kuja mu bwami bwo mw'ijuru tukitunganya tukiyeza tukicisha bugufi tukagendera mu biguhimbara ndagiye gusenga abagwaye ndabasengera abatarava mu byaha ndabasengera mugira ukwizera natwe twamenye Imana kandi turisengera kuko dushobora gucika intege tukabivamo ariko dufise mpwemu yera turobandanya tuvuga ijambo ry'Imana turobandanya twigisha abataramenya Imana kugira nabo bayimenye kugira bayigarukeko ndagushima mwami gukuri Imana nziza ukora ibikomeye ugakora ibitangaza bihambaye bikiyerekana wowe watuzigamye mu myaka yose yarenganye ukaba twinjije mwami n'abariko baradukurikirana ku ijambo ry'Agakiza TV tukaba tugihumeka umwuka w'abazima tukaba tuvuga bikemera mwami ni kubw'urukundo rwa n'imbabazi dukunda warakoze kutuzigama rupfu warakoze kuturinda izago n'izaduka warakoze kuturinda amasanganya y'uburyo bwose imitego satani yari yateze kugira ntitubeho
ariko wowe warabiturinze nk'uko ijambo ryawe ryavuze ati sinzopfa nzobaho. Tubayeho kubw'urukundo rwa n'imbabazi dukunda. None mwami, uwo mwaka twinjiyemo wo mu 2023 mwami, twese abakiriho tukaba tukivuga bikemera, uzoturinde mwami, uzobane natwe, uzotwongera imbaraga zo gusenga, uzotwongera imbaraga zo kusoma ijambo ryawe n'ubwigisha abatakuzi kugira bakumenye. None mwami, turakweretse hari abinjiye muri uwo mwaka wo mu 2023 bakigwaye, ubahe gukira mwami, ubahe kuronka amahoro mu bugingo bwabo. Turakweretse mwami, hariho benshi binjiye muri uwo mwaka batarakumenya mwami, ubigishirize mu mitima yabo kugira bakumenye, kugira bakugarukeko, kugira baguhungire ko mwami uri mwijuru kuri Imana nziza, wowe wemeye ukadupfira ku musaraba, ukemera ukabambwa, ukemera ugakubitwa uzira ibyaha byacu kugira uducungure, kugira mwami nabo barokore bagaruke kuri wowe kuri Imana nziza. Nta wundi mwami twizigiye atari wowe ukora ibikomeye, ugakora ibyo umwana w'umuntu adashobora gukora. Natwe mwami uri mwijuru twakumenye, twongera imbaraga zo gusenga no gusoma ijambo ryawe, kugira ntiducike intege, kugira ntitudende bukigwe mwami, kugira ahoranye n'imbabazi wamuduha murumira wamwibutsa, kugira gume mu mitima yacu, kugira yamatwibutsa gusenga no gusoma ijambo ryawe tubikuza tudacitse intege, kuko satani we bagomba kugira ducike intege tubivemwo, ariko kuko turi kumwe nawe kandi tugufise wadupfiriye ukaducungura, dufise ukwizera kubana natwe buri munsi buri musegonda. Ni wowe bungiro bwacu n'agakiza kacu n'inkomezi zacu, nta wundi mwami twizigiye atari wewe. Ndabisavye muri bika ariko byishushiye kubiduhera ubuntu n'imbabazi, ni mu izina ryawe ryera, amen. Ndabifurije umwaka mwiza, uze ubabere umwaka w'imigisha, uze ubabere umwaka wo kongerwa imbaraga, uze ubabere umwaka wo kongerwa amahoro mu ngo zanyu, imigisha. Imana izibane namwe, mu utangura amahoro muzowumare, muri amahoro mwinjire n'uwundi mwaka mukomeye muhumekwa umwuka w'abazima. Hama mugire ibihe byiza, mugire umwaka mwiza mushasha w'imigisha. Bye.